Muntu mbere yo gusuzuma uko ibikorwa vy'isuku n'isukura biriko biragenda muri komine Mukaza, abarongoye iyo komine bazindutse barifatanya n'abanyagisagara ca Bujumbura mu gukora ibikorwa vy'iterambere rusangi kuri uyu wa kane Gitugutu mwaka wa 2025 turimwo. Ibikorwa bikaba vyatangurijwe muri zone ya Nyakabiga muri quartier Mugoboka no muri quartier ya Nyakabiga, mu nyuma babandaniriza muri zone ya Mukaza. Bamwe mu birengagije ivyo bikorwa bakaba baciwe ihadabu y'amafaranga ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi. Musitanteri wa Komine Mukaza Aline Bigirimana akaba yaciye hose yasaba abanyagisagara kugira isuku haba aho baba canke aho bakorera, kandi bitagiye guhagarara. Umuntu wese bizoboneka ko imbere yahaba canke imbere yahakorera hadasukurwa azoronka ibihano birategekanijwe n'amategeko. Benshi ndazi ko mutaba ngaha, muba mu yandi makartie muga mukaza kuronderera ubuzima ngaha. Ivyo ni ibintu bisanzwe. Dusabe rero uwo mwanya mwaje kurondera ubuzima ngaha musige muhasukura ku munsi. Muraba umuntu, simvuze ngo mutama muzeya akorera ngaha atora umukubuza kubura, oya, ariko urashobora kuraba ukibasha ukamubwira uti kubura ngaha iraguhemba, mugabo ukabona neza aho usanzwe ukorera hari isuku hasukuye, kugira ngo tugire iki, tugwanye za ngwara zakorera dutanguye kwibonekeza ngaha muri komine yacu ya Mukaza. Sivyo gayeze? Yego. Korera niyaza nta numwe izoreka abo musirimu, abo munyabirata, abo mutari umunyabirata, korera nicagura yamaze kuhashika. Ivyo. Nico gituma rero ndabahamagariye ubwa mbere na mbere kuraba neza ko umuntu wese akorera harakazu kasuguma. Ahantu tuzokwinjira tugasanga hakorera abantu canke hari ubunywero canke hari uburiro hatagira akazu kasugumwe gasukuye neza, uwo muntu ibihano bitegekanijwe n'amategeko bizoca bifatwa ubwo nyene kuri uwo munota nyene. Turacumvikanye? Yego. Murakoze. Hama rero ndabahamagariye no kumvira indongozi zanyu. Iyo zirabwiye ziti sukura hana itabire mu bubahiriza. Kubera iki sibo bituma batumwa nabo hejuru yabo, batumwa n'amategeko. Nimwabagarariza sibo muzoba muri ko muragarariza, muzoba muri ko muragarariza abadutumye. Ico tucumvikane. Nuko rero ico ndabasaba ahanini isukura aho dukorera. Icya kabiri kubungabunga amahoro n'umutekano aho dukorera naho tubaye. Amahoro n'umutekano ni karahara mu Ruganda ntibacura, nitwayabura akaduca mu myanya y'intoki. Mwibaza ngo muzozinduka kudandaza muri ville, tudandaza kubera dufise amahoro. Tuyabungabunge rero. Abo bose bagomba kuduhungabaniriza amahoro n'umutekano, nimubafate, nimuberekane murafise indongozi, murafise ababarongoye. Ndaza aha muri ville mu masoko aho mudandariza muri mu association. Rero muri ayo association yanyu vugana ivyerekeye iterambere, vugana ivyerekeye isuku n'isukura, vugana n'ivyerekeye kubungabunga amahoro n'umutekano. Nimwemera abantu baza kuduhungabaniriza amahoro n'umutekano Imana yatwihereye. Hama umuntu atazokubahiriza ibikorwa vy'isuku n'isukura, nukuri ejo canke hirya y'ejo amategeko akamufata ntazogire ngo ntiyabimenye. Turiko turabibamenyesha nukunye bindukanye hano mu gisagara hagati nkuko twaciye n'ahandi. Kubera iki ku munsi wa gatandatu guhera isaha 1 z'igitondo gushika isaha 4 nta muntu ayo masaha 2 n'ukuri yobuza kudandaza ngo atera imbere. Mugabo twiteho tubanze dusukure aho dukorera. Benshi baza ayo masaha nyene hageze kugurura, mugabo bagacafa kugura batabanje kuraba naho bakorera. Turazi ko mutabanga hana bivuze, mugabo ushitse raba basa ukorera ubone ko hasukuye uhacisha gakubuza. Tubahamagariye rero kubungabunga amahoro n'umutekano, kwitaho isuku n'isukura kugira ngo igisagara cacu, ikomine yacu igume yakaka. Sivyo gahembe?
turumvikanye nukuri ejo ntihagire umuntu nzobona bariko baraca amande ngo imbere yiwe ngo ntihasukuye ngo ntiyagize gute byitwararike